Ziba kore nani. Urabona jewe no kurimbura je mundekere ndakwereza. Muri abantu bakuru. Mundekere ndakwerekeje. Urabona? We umviriza. Mukize je sibatwa. Nibiki. Mutwa je ndashaka umegatanya niki kigore atandero gifise. Kuva tubana je nawe sindigira mbona umuntu numwe atuge muri giseke c'indero. Ngene usa no yigira gute kandi nabatabifise. Ugize ngwi. Wakigore wenda gutekura. Utikura wewe. Aha, umviriza. Muri amadayimoni abiri yakoreye ubukwe kwisi cyane. Umviriza, mugabanye umunwa canke muje kwabanyoko banyu babumvikanisha. None ngene mu nkanze mwari munkwemwa n'umutima. Ego ndakese mutwa uvuga neza ariko twe twaje ngaha kumviriza mu majambo yawe twaje ngaha uduhe gatanya gende. Aha burya sinarinzi ko kuba mutumba ntunzishwe bebe nkizi ubu rero ngira ntangure kuzirukana mpereye kuyindaye. Ugize ngo indani nyoko naso bakuvye atabukwe bakoze. Wa mugabo kino kigore cyawe gisubiriye kumenyera kivuga ku bavyeyi banje dakidiha udihande kindihire nyene dakumoma. Wa mugabo sindamenye ico muva ariko namaze kumenya impamvu ushaka gatanya kuko umugore nabonye afise umuntu urenze nkuwa Landry promoter. Landry aha urabitoje rero niyo mpamvu ngira ndamugusigire nk'umutware siko umundungikire kwa nyina w'indaya nkawe. Mutware urabona aka kagabo nikaswa kuvuga ku bavyeyi bane ndakavuna imbere yawe. Uvuna nde nyakumira imbingo muzuba ariko ubundi wenda kubaza je nawe nindi arongoye ubundi. Ni wewe wandongoye ariko nta mugabo kirimwo ifu mundeka nkarindira gome sivyo. Ariko gamuyobozi nkuntu wamfasha basi ukamiyo gatanya je nkitahira ko numva afise gahunda yo kunseba. Oya nta kugusevye none we nyimba utazi kumugiragura neza urumva yayo guhereza ubwo bujyara nihanga ahubwo nyene ubundi nyene je no mubasha gute namutwazi nanyi n'aba DJ aba mekanisye aba motari ahubwo je bana je barananzi kandi ngaha ayi usa dunda mba butatura ariko nkagera kuri uyu unye ha mbenda babaze naje ngaha kugira mu nsevyo cyangwa naje ngaha kugira mu mpegatanya ntahe. Ariko wa mugani je hari hico ntarame none mbega mwe hagati yanyu muri mwe mufire. Aha ugeze ku ngingo rero icambere je mfa n'uyu mugore arara yambaye kimono. Icyakabiri ababizi neza ko yari ibivenesi amavoka kugira ngo aze kunsurira mu gitanda ngo sinza kugira apeti yo kumukina. Naso simba nariye hewe wimenye Yesu. Mwizina rya Yesu nivyo byo ndabitatura gute. Wa mugabo canke ni utazi nyine batatura abagore. Hewe mumbarize urazi umuriro antera wa marira na tifoide uciye mu gihimba ci Ausbila mu gihimba ciki sinamaje kugira we uri indaya mbaya gusa. Uraya aramufatiyemwe ahubwo vuga ishuri kutazi kuvunagura. Yesu ariko baranzi ndavuna toka sitani ivyo bijambo muguma mumvugira mu matwi. Ariko wa mugabo nawe ndakugarukeko birashoboka ko ushobora kubutazi gufinya umugore umufinye nukuri je nkuko nabikubwiye yishinza aba DJ nayo ubundi jewe ino hose baranzi ndakosora nze ko aba DJ bamumaze sawa reka ndagikemure wa mugore we jamo cyuma jingira ngende nipimire sanze ubeshe urahana ariko ivyo nawazo bari ubusambanye chamutahi wanyu rero kwabanya ko muje kubikemurirayo. Ugize ngwi oya tugende bipime ugize uvuga ibyo wabonye. Gafise umuriro rero ni nk'uwindege nyene ngene kabifatishije. Sawa basi ndavyemera ariko mwibuke gukoresha agakingirizo.